ico ndabasezeranije munyitege nk'umugwizatunga azozana ikintu gishasha mu Burundi mutari mwiteze. Anyways, let me tell you something. Abakobwa b'Abarundi mukunda kuberwa ariko ntimuzi ivyo kuberwa aho bikorerwa aho biva. Ntimuzi ivyo kuberwa bigugwa amahera ngahe. Ntimuzi ivyo kuberwa ubicuruza gute uri umukobwa mu Burundi bakubona uberewe hama bakwaze ati wabikuye kandi ari ubidandaza. So munyitege basi ndabizeje nyimba yibashuga mami ngo yite shuga mami ngo birakomera ngo shuga mami wana ibintu bikomeye cyane nyimba ukorera kuri shuga mami tuvuge ko twabigenza kuri shuga daddy ababwira ko mubigenza kuri shuga be like that. Iyo umuntu avuze ngo ujya mukobwa n'indaya ngo nyimba bivuye ko ndi indaya ngaho nunyegere usabe contact zanje unyereka akazi nakora katuma burya barabwanje butibonekeza kugira ngo nkore kajya akazi kanje kajya akazi wowe wifuza ko nakora kanyinjiriza amahera aruta burya burayo uri kurabona wewe. Umukobwa akunda iterambere, umukobwa akunda business, umukobwa yubaha agaciro ka buri muntu wese akamuhaye. So nice gege n'umuntu atahuye ubuzima icarico. Ya krata niki kintu hanura umukobwa ashaka gukora nka wewe ashaka kuba nka wewe. Urakeneye kuba on time, urakeneye kuba ku mwanya, urakeneye kuronka za exclusives nyinshi zigiye zitandukanye, urakeneye kuba ku mwanya ku nkuru zose z'abaririmbyi zigiye zitandukanye, na cyane cyane hahandi abantu benshi batinya kuvuga canke hahandi kuri babandi abantu benshi batinya kuvugako. Guys, I'm here turinga nka Bujaton TV. Utarakora subscribe ndagutumira gukora subscribe kugira ngo bandanye uba on time, bandanye uba on point, kugira ngo tondanye twavansa na cyane kuri bya bindi batunyegetse dushikeye hahandi mu ndiba. Guys, nice kai kuri micro ka utarakora subscribe nongera kukwibutsa gukora subscribe ufite ndajya hano kugira ngo bandanye uronka update news, bandanye uba on time, bandanye uba ku mwanya nkuko bisanzwe. Bon, muno mwanya ntushobora kwibaza ngo turi kumwe nande ko deja wamaze kubona aga party gatoyi kiganiro cyacu kamaze kurengana muri kano kanya. Guys, at this time mwayibonye ndi kumwe nuko gaberewe mwiza. I think muri Buja Flavor ariko arabikora neza, ariko arabikora akabica bigacika. Guys, amen nkoza ko yo body. Guys, ashaka kwibaza ati ninde mbe kujya mukobwa bitevyiwe n'umurundi kazi abi Burundi ari hehe bimeze gute n'umuzungu bimeze gute. Guys, reka ndamwakira kuri kamera zacu za Bujaton TV at this time, ndamwakira kuri kamera zacu za Bujaton TV abaramutsa yongera nabibwira ati I'm nice gege nkoza kiyo body ni nkoza kizo lips nkoza kizo hips ko biratatukanye. Oh babe, I'm sorry. Bavuga nkoza kwizo lips and then your body. Ndabizi neza ni lips. Nkoze ko umuntu wawe nkoze ko n'igikiriza cyawe sije navyanditse ni bene umuziki bavyanditse kandi sije nabisohoye ni bene akazi babisohoye. Bibavuga gute ngo nkoza ko yo body sindirimba amaboko yanje nagutangira ibyo no kubibaza D1 amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Donc I'm sorry. Amaboko yanje nagutangira ngayanda ya. Okay, amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse. Donc hari ikintu kigutangira muri jewe ngo aho ndakirekuye. Niko je ndabifata. Sinde namba amaboko yanje za kuvuruga. Okay, samaboko. I give up. Mu Barundi avuga ati nta kintu kiza kuvurubwa mu buzima bwanje ndakirekuye ukora ibyo ushaka. Ku Barundi ko tuzi ariko ni amaboko yanje nagutangira ngo ndarekuye. So anyways arakoye byose yarakoze neza vraiment kubera yarekuriwe ariko Imana ntabwo ari kumwe kwa je nari kumwe shoshomora. Anyways D1 yararekuriwe bari kumwe kandi yarakoze neza kuko yaramwihaye vraiment kandi baranamubosha. Ibaziyo ijya se nayo bakwiye ngo bandanyusaza unsaze dare. Okay, ninda musaze ndakugoyagoye uzima mfa hano waciye wikora. Oh my God, ari hano waciye wikora nakoze he sheri ntabwo ndavyibuka kwamba ndi mu kazi. Hari hano waciye wikora hari n'udutato twagiye turabona muri rya buchko pari yari I was like down. Okay,
ntabyo nzi ko nari mu kazi ni nkuko nawe Canke ufashe wabiborewe. no Ah. kuko ufashe micro uri ku kazi nanje ngiye muri video mba ndi ku kazi so aho je sinibagira ikiganiro that is my nakoze job nanje sinibaga akazi nakoze none kuri kurambira ngo ntibibuka ahantu wari wifasha Siniba- kugira ati sinibaga aho umusazi aho nifashe. hari ahantu wifasha siko babivuga Ah. sheri avuga gute be ni umusitari wiwe Ah. just nakurikiranye ibyo avuga eh let me tell you something I'm sorry umuntu bivana n'umukunzi aba akundanye nawe uko amufata niko bigenda ko afate indirimbo uko ayisohora twebwe turakora akazi turaba video vixen tumenya abo bakundanye nabo uko bafata niyo mpamvu twebwe dukurikirana uko bari kuvuza lyrics ntimamwitaye uko bimeze cyangwa uko umuziki umeze ivy'amajambo ntibituraba ntibibaraba dukurikirana n'umuziki uko uteye ahubwo narizi yuko umuntu akurikirana lyrics kugira ngo abashe kwactinga ibiko biravugwa mu ndirimbo sorry ngenda nza akazi ugenda utazi n'indirimbo ivyo ntibindaba si wanje ni ya D1 na Social Mula Social yani D1 featuring Social Mula bampaye amahera nakoze akazi kandi haheze kajya akazi ntibandondera kuko ntituzinanye nakazi kiwanje n'amahera akora ya ntituzinanye na cane cane ico duhuriye ko n'akazi hari n'igihe bantelefona nice urakeneye muri video kanaka wewe ufite wumva beat si beat iyo ukora video vixen ni nk'umudaseur umudaseur wamumvisha umuziki uko uba umeze akajana n'ingoma so jewe njana n'uko ikintu kiba kimeze sinitaho ngo ni indirimbo nyabaki I'm sorry kuko ujya mu simba ndamuzi hari umudirector w'iyo ntuze ya hit aba ariyo tuba tuzinanye akambwira ati hari akazi kameze ukuntu uku nkaca nkora kajya kazi hitayeho tini naka so I'm sorry kwitaho tini naka simba ndabizi yeah ndi kumwe na Nice Greta ku muntu atamuzi ni irakoze Greta yeah mu video vixen amaze kuja mu ndirimbo nyinshi zitandukanye I'm sorry si indirimbo nyinshi indimo nagiyemo ni z'abantu banjye tuvuga ama hit no I'm sorry sinzi ko ari amahiti gusa n'abantu bazwi kandi bakuze kandi bisoneye D1 ntabwo akuze kandi ari soneye ariko afise hit okay ntabwo ariko kazi kanje I'm sorry sindakihakanya ariko umuntu wa mbere nshimira Imana kuba arashikanye muri ako kazi his mastermind yeah mastermind ndamwubaha ndanamukunda kuko video yiwe ya mbere nagiyemo ni mafu ya bica bituma bajya abantu bose bandondera babona ko shoboye yeah of course kugeza n'iki gihe ntajya muri video ariko ntabwo mba mbishuhiye bivanye n'akanoti muba mu mpaye bivanye n'akanoti baguhaye n'ubushushe ariko iyo umuntu ariko arakuraba Greta kukuntu actinga muri video ndaka kwinjira in deep cyane at this time ariko kukuntu actinga muri video umuntu wese ariko araba video avuga ati umukaka bamuhaye akanoti from bivanye n'ukuntu ariko arakora amahera menshi Greta amaze gukorera muri video n'amahera angana gute yes of course ndamaze kuronka amahera kandi singombwa ko ndavuga kuko nakazi nta muntu wese avuga inyungu nta muntu wese avuga inyungu aronka mu kazi ke ka misi yose guys I'm sorry ni ukuri kw'Imana kajya kazi ukitayeho ukubaha ukoresha umwanya unakora kwa buri muntu wese ugakorera ku mwanya ukubaha n'akazi kawe karariha ariko utishizeho tinakaravuga ibi tibanyita ko nduyu ugakoresha ubwenge bw'iwawe karariha ariko amahera nibanga giwanje kandi nibanga ry'akazi I'm sorry sishaka kuvuga amahera ariko ni ibintu bimaze kubona ko ndabikoze nk'imisi yani donc amezi abiri ndabikora ndashaka kuba afise inyungu ndende kurusha n'umugwizatunga afise ikibanza kwa Siyoni for sure yes I'm sure ivyo hani urugwaruka ruriko ruradukurikirana muri kano kanya ivyo no hano urugwaruka sindavyitayeho bivanye n'umuryango wabo no kutagaya akazi kuko akazi iyo ukora bituma bikugezana ku nyungu utari wifuza no kutagaya akazi sinkumbwiye ngo uzokora akazi jewe nkora ndakubwiye ati
Justified. uzokore akazi kaguha inyungu and just fine. Ivyo kuvuga ko nuvyiteho wite ku nyungu uronka buri munsi zikumariye iki? Wavuye he? Ushitse he? Ugejeje hehe umuryango wawe? Umaze iki mu muryango wawe? Ivyo birakwiye. Uriko uraraba Nice Greta muri kano kanya canke yahakoze Greta, uriko uramuraba muri kano kanya n'umwigeme aberewe cane. Sinkunda gukoresha ijambo mwigeme ariko at this time kavuga umukobwa. N'umukobwa aberewe cane, uriko uramuraba n'umafricaine yambaye ki africaine. Araberewe cyane kuri kala y'abazungu. Guys, uriko uramuraba aratesa, araberewe, yambaye ikiro cyawe tukite gute? Air Nike canke ni Nike gusa. I don't know. Tuduge kuri deshire yifise amapasura, tuduge ku igitenge rero nico cyakiye kitwereka yuko ari umu africaine aberewe cyane. Ukuntu berewe muri kano kanya. Argent wambaye canke nimbari wambaye mwizosi, impeta wambaye za argent, duharura ibiri ku maboko. Tutuga gatoyi no mamesho usutse at this time nakuna yambaye by the way. Tubikesha video vixen canke hari ibindi bintu ukora ku ruhande? Guys, I'm sorry. Si video vixen ariko yaramfashije kugira ku cyo ndiko. Ndafise akandi kazi kandi kahemba kandi kariha ariko niyo yatumye ndonka uyo motahe kugira ngo nshike kuri ako kazi. En fait, video vixen yakubranchije gushika ku buri wa this time. Yeah, yes of course. Ni gari Nice Greta wumvise yuko woja muri video vixen? N'umunsi umugenzi wanje ambwiye ati Gige uri mwiza, ufise taye nziza, uraberewe uri kuractinga, uraberewe abantu bakuraba, so nico gihe sintaye ko amahera ahubwo yanyumvishije ko ndi mwiza, yanyumvishije ko ndi kirora abantu boraba, nitaye ko amahera. Kuko tuyumviriye ati reka nje gukina film, reka nje ko mu modo, reka nje handi hantu, bakavuga ati aha nyene muri video vixen I have to focus indala. Yaba bikunda kira importe qui, I'm sorry kwa mtumva ntuze ya français, kira importe qui ashobora kuba umu miss canke mu modo. I'm telling you. Nice nayo kuba mu modo canke mu miss because afise vyangombwa byose bikwije. Na cyane cyane. Yeah. Ngo na ya metre ya 1m75 basaba ngo okay. Ndibaza ko ndayikwije. Simpano yakira muntu wese. Kandi umuntu wese afise icyo yagenewe na muntu wese afise ikintu yiyumvamo. Ndabizi ko ndi muri ubwo ariko sindavyimvamo ko noba umumisi canke umumodo. Naho noba ntambuka nkabo ndabizi ko abantu babimbwira ariko ni na status wawe imperuka no kubona uvuga yes, ati wana will be natekerezo ko umumisi jewe. Like Chandazi ndakubwira ati mtu wangu amashure sikirenga. Okay, tuvanye n'amashure ikigihe abantu bakora akazi bivanye n'amashure bize. Bakora akazi bivanye n'ubwenge bafise. Ndavyibaza ati tukwitege muri miss muri uno mwaka. Munyitege kubera simbona ko Messi yompemba kurusha akazi nkora. Tukugumane muri video vixen. Nemo nangumane. Hago munyitege nk'umugwizatunga tubankaziranose canke nk'abandi barenga. Ati nana kimwe dusezeranije. Ico ndabasezeranije munyitege nk'umugwizatunga. Azozana ikintu gishasha mu Burundi mutari mwiteze. Anyways, let me tell you something. Abakobwa b'Abarundi mukunda kuberwa ariko ntimuzi ivyo kuberwa aho bikorerwa, aho biva. Ntimuzi ivyo kuberwa bigugwa amahera ngahe, ntimuzi ivyo kuberwa ubicuruza gute uri umukobwa mu Burundi bakubona uberewe hama bakwaze ati wabikuye kandi ari ubidandaza. So munyitege basi ndabizeje ko simfise umutaho urenze ariko mu myaka 2 canke umwaka uzotuma Abarundi kazi tube uzotuma mumenya. Oui. Ya novuga ati ni no mu minsi canke mu mezi atari kure cyane aheze. Nice Greta n'umukobwa yabashije kugira amahirwe yo gusoka igihugu cacu c'u Burundi, arashika muri Arabia Saudi, aratembera cyane. Ni nayo umukobwa yabashije guhura na Starboy bwa mbere. Ariko imigenderanire yawe ntarashika kure. Imigenderanire yawe na Starboy imeze gute? Guys, I'm sorry. Starboy. Duruka gukorana ikiganiro hari ibintu yatubwiye.
Starboy, he's my best friend. Your best friend or your boyfriend? Yes, no. Or your boy lover? But yani Babe, n'umugenzi your wanje. babe. No. N'umugenzi wanje, n'umuntu mwiza, nta mutima mubi afite. Kandi nize Ariko ko ari muri muramwemera. industry. Ariko nguramwemera. Sindamwanka guys. Ako nkunda akazi akora. Kandi anamushigikiye. So umugenzi wanje. Kandi apana ngo birenze biri kure. Umugenzi wanje arenze. Ntuntunge ni wewe. Muri no misi hari ibisanga byariko biramuvuga ko mu misi yeze. Ivyo sanga navyo nzi ko sindabikurikirana. Reka ndaguha amakuru. Ibisanga byariko biramuvuga ko mu misi yeze ngo nuko yivye umumama ngo wo muri bijya bihugu nyene wahoramwo nice. Amwiba amahera mubesha urukundo. Uvyakiriye gute nk'umukunzi wiwe? Sinigeze nkundana nawe gusubiriyemo. Yari mugugusa. Okay. Mugani wanje. Umuntu wanje. Ivyo bintu navyo nzi nimba afise ubwenge bwo kugera ku rwego ko kwiba umuntu nadupartage kugira ngo natwe twibe abaturusha buja bikolaborate cyangwa bishaya afise ubwenge burenze nimba ageze ku rwego ko kwiba umuntu akwije ageze ku rwego yo kwiba umuntu akora akazi aronka amahera ku kwezi ayaruhiye agaca afata akayamuha Starboy. Ya muhungu ararenze ari kundi rwego. Sadike ahubwo mama niwe numva ko atange pass ameze nk'uwengarije ntize mu waga atange pass cyangwa akora ishuri nyene mwana wa dai nshobora ko kaca bandanye gakora natwe n'udupartage Starboy bandanye dupartage. Nyimba yibashuga mami ngo yite Sugar Mami ngo birakomera ngo Sugar Mami ewana ibintu bikomeye cyane. Nyimba ukorera kuri Sugar Mami tuvuge ko twabigenza kuri Sugar Daddy. Ababwira ko mubigenza kuri Sugar be like that. Nawe ngo babwira ukuntu mwabigenza babwira ngo mwiba Sugar Daddy. Okay, mu gihe ashobora kuba gufata umuntu yasize abana n'umupapa waravyaye waribarutse nako mu Kirundi. Sivyo waribarutse ufite abana ufite umugabo wasize mu Burundi wagiye kurondera ubuzima ugeze mu rwego ko urungikira umujene amahera hama ugacuvuga kuyo mujene yakuriye amahera. Guys ngo namufungishije birakomera nice mumbabarire simbizi ariko nyimbugeze muri urwo rwego uyo mujene aratwika no kuri kw'Imana kuko nyimbageze mu kwego yuko kwibagiza umuryango wawe abana wavyaye amezi 9 ukwezi yani umwana umwe amezi 9 abana babiri amezi 10 na 6 no kuvuga ko uwo muhungu ararenze n'umugabo yagutwaje abo bana ararenze uwo muhungu. So icyo nabahanura sheri ntabwo ari Starboy ahubwo n'ubwenge bwacu abakobwa tutakoresha kuko nta muhungu yazitakina afite atakina akora kirenze nguhama ngo tubeshe kubera ko tubwe dukorana n'abastare kandi turabafite vixene ntituteho kuvyo bakora hama ngo dukorere ubuntu ariko baduhera. Kandi amakuru mfise nawe we kari we yatumye ngo udakora gahunda zi wawe canke ngo ukaya ka business ki wawe ngo kubera yuko ngo wabona Starboy. No Starboy yaguma gutwara mu zindi gahunda. Oya Starboy ntabwo navuga nabi nta bintu birebire nziko nta cyo ndamuziko ibyo ntimumubeshire kuri jewe kuko nta bintu birenzaje anzi. Yeah. Uri soko Starboy tumuzanye muri kano kanya tubwira ko atabirenze mu yes of course. Oui. Uri sûr? Yes, tu sûr. Tuvyemeranye ga nice. Ego nivyo. Nivyo, oui. Twavanze n'ikiganiro cacu. Greta, nabaririmbyi benshi umaze gukorana bagiye batandukanye bari muri industry ya cacu Burundi. Navuga ati ni indirimbo nyinshi ziri hits umaze kujamwo. Nize ntambamye umaze guhura nazo mu mwuga wawe. Mu Barundi. Canke mu banyamahanga. N'abarundi mugabo bashobora kuba abanyamahanga bivaye. Twita aba diaspora iyo basohotse. Aba diaspora nabonze. Kibazo Adojo San ntabwo nakoranye nawe ngo turaziranye cyane. Kidumu ntabwo nakoranye nawe ngo turaziranye cyane. MT number 1 ntabwo nakoranye ngo turazinanye nawe cyane. Soshomura ntabwo genda umunyarwandakazi ngo tumenyane cyane. N'abandi barenze harabo ntariko ndanibuka ariko D1 yo jengiye gukora akazi D1
Double J watuge turabazi. No, Double J sindakorana nawe. Ndamwumva nkuko mumumva nawe. Okay. Was ndamuzi ibirenze. Ndamwumva uko nyene. Yeah. Ariko urifuza gukorana na Double J? Sindavyifuza, I'm sorry. Why? Ase management ihaze. Okay, arakaze ariko I'm sorry guys. Umuntu wese izo nakoze video zirakwiye. Let me tell something. Nta muntu numwe ndigera nifuza kuva nakabaho gukorana video nawe. Kuva ntangura ivyo nakoze vyose. Nta muntu ndavuga ati umuntu ndifuza gukorana nawe. Nukuri kw'Imana. Abara nguma wifuza gusa kanoti. Ahubwo byo mvuga ati Imana yanjye. Warungitse umuntu akampa na yani na 2,500 akandengerezaho nkatwika nkigendera. Apana ngo nkene gukorana naka kwa Mungu. Kuko abashaka ko dukorana ni benshi kandi namwe murabizi. Iyo abonye umukobwa ari hiti baramurondera. Double samwiza. Okay. So ntabeshe Double J ntabwo ndamuyumvirako. D1 ntabwo tugeze tuvugana. Kwanza benshi umudirector wabo niwe tuza tuvugana. Sindanabazi murantunga. Yeah. Ofete nta muririmbyi numwe mu Burundi ufise wifuza gukorana nawe? Nta numwe abaho. Hanze y'igihugu. Nifuza ko notera imbere mu bijanye na business yanje apana mu bintu bya video vixen. Nuhe muntu mwakoranye nice? Nuhe muntu mwakoranye hamwe n'ubu wicaye uvuga ati bon, ego ndashaka kuba narakoze nashaka kuba narakoze akazi gaciriritse canke bakampemba amahera make ariko aha hantu sinicuza. Nuye muririmbyi mwakoranye ukaryoherwa ukavuga ati nahato namemba uyu muntu vraiment yarankoreye umuti. Okay. Umuntu nakoranye nawe nticuza mu buzima. Ntimutangara nakoranye na benshi ariko n'umuntu wa mbere yanyinjize yanshize muri industry mastermind. Nubwo niwo muntu wa mbere yanshize muri focus ndende. Niwo muntu wa mbere yanyicaritse arabinsaba n'umutima arawushiramwo aransaba ikintu mvuga ati agikuye ku mutima kweli. Yeah. Urumva? Niwo muntu wa mbere mu buzima mvuga ati uyu muntu nubwo yaba ashaka iki. Mu bijanye no muziki ndagishoboye namufasha. Apara ya mastermind abandi ni ibintu dore ko namahera ariko na mastermind nyene nubwo nyene ariha kuko cyo muntu arariha neza kandi ariko nubwo ariha nyene ako ndamwemera was like yaraguhaye mindset. Waramenye ko ndakwemera ko abambonye bese abatumye menyekana byavuye kuri wewe ko iyo utanshira muri mafu sinari kumenya amafu icari cyo nyene. By the way. Titofu. Yeah, krata ni video nyinshi maze kujamo zigiye zitandukanye abantu benshi basanzwe bakurikirana muri mafu. Tuje muri iyo body ya social mula ari kumwe na D1 n'indirimbo ya Kidumu Kibido yari kumwe na Adojo-san. Yari kumwe na Adojo-san. Guys, mukobwa ariko arabikora neza muri video vixen novuga ati abantu benshi ko ramukurikirana this time barabona yuko ari umukobwa vraiment mu Burundi ariko araduserukira kandi ariko arabikora neza. Nice yari abantu bashaka kubona muri video bakubona uri kuratamba bakubona uri kura novuga no gupoza bavuga ngo pause uri kurapose akavuga ati that girl mengara shuse mengara karabishuhiye mengoye she be like ntidutahura ukuntu ariko actinga nkuko. Ngo babwira ko abantu babifata nkuko mu gihe uri kuri actinga kandi uri gukora akazi kiwawe. Guys, kwanza mere kuri nice nyene bimbajije. Uko mufata ntabwo ariko mba meze mu misi yanje sanzwe. Kuko iyo usanze muhira nawe wakomeko. Kuko uko mbona kuri kamera ntabwo ariko uzombona mu buzima bwanje busanzwe. Kuko ibintu nkora ndabifata nk'akazi nakazi nyene kuko birampemba sindabikorera ubuntu ariko si ubuzima bwanje bwa misi yose. Bamarura amahera bampemvye nkarura nka beats nkitakazi nyene nkuko namwe iyo abakora ufite wekora kuraba nice bavuga ngo ariko kurisha energy nyinshi. Of course because na mama wanje arabimbwira. Mama arambwira ati
none kuko kunda kubona muri video kaye kumeze ntabwo ati sha mama nanje ntabwo ndabizi turamubwira ati nani kiminenje bamuzi ari umusazi magashye muri quartier aratekereje ndavyisanga nkuko sivyo kuko mba ndi mu kazi guys I'm sorry kandi baba bampa amahera yabo baba bakeneye kubona ibintu bitandukanye n'abandi bakobwa bakora mu gihugu n'abandi bakobwa birekura mu bindi bihugu so kwirekura kutamba nkuko bikwiriye si kwiyerekana nico kintu baba bampereye amahera niyo mpamvu njya amahera yabo nkaja muri video yabo nkiyerekana mu gihugu ababifata nk'uburaya canke uburara canke kubura ikintu umuntu akora ubambwira akayi kajambo muri kano kanya naki abo sindabitayeho kubera ntibazi iterambere icarico you mean ntibateye imbere si kuvuga ntibateye imbere kubera akazi ntikabeshejeho umuntu atanguriye ku mavoka y'igihumbi aratunga akageza ku mavoka y'ibihumbi 10 kandi akazobandanya aduga sivyo ariko nta muntu agaya akazi kuko akazi ivanye n'agaciro ugaha kakugeza ku kintu wifuza let me tell you something so iyo wita akazi kawe ukakubahiriza ukerekana abantu bose yuko kajya akazi ukabuze utobaho barakubaha bakakubahirana kajya akazi kawe nubashe mu gihe mba ndi muri ko ndubaha akazi kanje nkagaha n'agaciro uvuga kuvyerekana akazi kanje biranagawe ko no mumva ko nta telefone ntandi ko kumva umuntu yavuze nabi mumbabarira ko iyo nafise ibihumbi 10 mu mfuko sinva ko no kugura phone yanje ndi kumviriza umuntu ariko aramvuga nabi ntafise amahera afise mu mufuko ko sindavyumva na president aravuze ngo uzinze amaboko ntaca azoshikako nize kwako bimeze sivyo so uzinze amaboko nta kinoshikako iyo umuntu avuze ngo ujya mukobwa n'indaya ngo nyimba bimve ko ndi indaya ngaho nunyegere usabe contact zanje unyereka akazi nakora katuma burya barabwanje butibonekeza kugira ngo nkore kajya akazi kanje kajya akazi wowe wifuza ko nakora kanyinjiriza amahera aruta burya burayo uri kurabona wewe Kreta twitege iki ma video vixen besho barabiheba besho barabihagarika besho baracika intege besho baratukwa amakabihagarika kubera amajambo uzi ikintu kibaje muri jewe ndanababwe mu natangara nta Instagram fise address ndanagira ntubone ngo sa nkuko ntabwo wagana ngo kuri Instagram ngo ndanditse ngo nayisigegendo ngo ndamuronse ngo nanditse ngo kuri TikTok labda TikTok shoko ndonka kubera ama video nshaka kwa ngira nkora ariko ndi wa mukobwa kusoma ama comment y'abantu ivyo abantu bavuga ntavyitayeho nyimbuzi yuko uzondondera kuri social media je te promets que ntabwo uzondonga kandi aguma ndakubwira ngo bambwire social media za ukoresha kugira ngo abantu bakeneye kugutora bagutore okay izo nkoresha no kuri ndabisabye atari umuntu afite contact yanje ariko hari abantu bakeneye gukorana na wewe Kreta windabizi kuko ni benshi bamaze kubinsaba kandi cyane si ngombwa ngo ndabavuge ariko ni benshi cyane nivyo ibaye TV ya mbere ngiye ko ariko ni benshi babisaba ninze ko nabana abanyakiganiro baza kwibaza ko ari ibintu birenze byaba ariko ni benshi babisaba ufite urabaduteje baturondere twebwe ariko je kundonka n'ibintu bigoye tukanara mu gusozera ikiganiro cacu abantu barakeneye kumenya naho tutabitanguriye kuri reka tubihereze ko kubona tagwera ikiganiro Nice Kreta ni muntu ki kuri kinayisi yakoze Greta ni izina rya papa wanje na mama wanje irakoze Greta ijya Greta niyo yavuyemo gege ijya Nice gege navuga ko ni izina rya papa wanje na mama bakunda kuva kera nkiri mutonya bakunda kumpamagara Nice iyo nkuze ncugura Facebook ya mbere cavuga ati reka nandike Nice gege ijya gege nje nayi creye ariko Nice ijya Nice ni izina ry'abavyeyi banje bakunda kumpamagara Nice Greta n'umuntu akunda kutwengana buri muntu wese ni umukobwa akunda kunezereza buri muntu wese ni umukobwa akunda kunezerwa n'abantu bose ni umukobwa atifuza kubona umuntu wese ababaye kubwiwe can't believe God this time yatwitavye saa 5 z'ijoro turaye twicaye muri studio atifuza kubabaza buri muntu turaye tubabaye
Okay, and then umukobwa akunda iterambere, aha umukobwa akunda business, umukobwa yubaha agaciro ka buri muntu wese akamuhaye. So nice gege n'umuntu atahuye ubuzima icarico. ya krata niki kintu hanura umukobwa ashaka gukora nka wewe ashaka kuba nka wewe Ikintu hanura umukobwa mu bakobwa b'iwacu mu Burundi cyane cyane nugukora utizeye, nugukora ikintu hanura abakobwa niyo abakobwa bashira amaboko mu mpuzu akavuga ati tubwe twizeye abahungu ngo ndafise umusheri wanze afise amahera azompa amahera, ahubwo nugukora ukavuga ati kwereka ije umusheri wanje ntumukura hari nkamushira handi hantu. Nivyo nifuriza abakobwa mu Burundi gutera imbere basi kugira ico tugezeko kuri rwage rwego abantu batwubaha abakobwa mu Burundi bafise ibintu bagezeko. ndagushimira cyane nice krata mwanya waduhaye muri Bujeton TV. Thank you so much guys, ciao ciao.